mugira mukurikira ikiganiro twuzuzanye. Twuzuzanye ni ikiganiro mutegurirwa n'umuryango w'abuzurizamana mukagishikirizwa na Radio Maria Burundi. Ndabaramukije bakunzi b'Imana, bakunzi ba Radio Maria Burundi, ijwi ry'Imana iwacu, ijwi ry'Imana iwanyu. Ndabaye kandi nikaze mu kiganiro maze imisi tubamenyesha yuko ari ikiganiro ca mbere kandi ikiganiro gishasha gitangwe muri Radio Maria Burundi, ikiganiro dukura mu muryango w'abuzurizamana. Kigiye kutuyagira ibitari bike, ni naco gituma mbere mu kiganiro ca mbere cuno musi dufise abatumire biyumvire gutanguza ico kiganiro. Tukaduhaye ikaze nyene icwero Musenyeri Simon NTAMWANA, umwungere mukuru w'inararibonye muri Diocese nkuru ya Gitega. Muramuzi muri Diocese nkuru ya Gitega, turabana mu kije nyene icwero umwungere. Turagize mwiriwe bavukanye mwese ba Radio Maria Burundi. Imana ituje imbere, tuganire twumvikana, twakirana, tuganire dukumbuye koko gushira mu ngiro ico Umukama yategereje uwo wese amwemera akamwakira. Umutumire wundi ni Mama Godelieve MIBURO. Ndabaramukije namwe. Ndabaramukije cyane bakunzi b'iradiyo ry'umuvyeyi wacu Bikira Maria, ijwi ry'Imana iwacu, ijwi ry'Imana iwanyu. Ni Mama Godelieve MIBURO mu muryango w'abuzurizamana, ndi imfura kandi nkabashinzwe ishami ry'ababikira batumwa ba Bikira Maria bwuzure. Ni ishami rimwe rigizwe n'abihebeye Imana iruhande y'ayandi mashami y'abasaseredoti buzurizamana hamwe n'irindi shami ry'abarayike. Tugize uwo muryango w'abuzurizamana, turi umuryango nsanganya ekleziya. Duhuze twuzuzanye, mbere dutegere neza ukurekuriranira. Murakoze cyane. Murumva yuko twadodoye ku muryango nyawo, kuko bano batumire mwumvise nibo rero bagiye kuremesha kino kiganiro ca mbere kitwinjiza mu rukurikirane rw'ibiganiro vyinshi baduteguriye kugira ngo batuyagire kuvyerekeye ugusubiza hamwe no kurekuriranira. Ikiganiro ca mbere kigiye kuba kiremeshejwe na jewe Sirius ndayizeruka ku bwa Radio Maria Burundi. Nanje ndabahe mwiriwe, nongere kandi ndabahe ikaze. Ariko mwebwe munyumviriza ndababwire unabasi banyu iraneza babanga ezagira babavuma samira bababeshera mushaka mbabandi babagirira kibagirire namwe. Tudugereho kwijambo dutangure tubaze nyene icwero Musenyeri Simon NTAMWANA. Murashobora kutubwira ahavuye iciyumviro cyo gutunganya kino kiganiro nk'iki mwacise tuzuzanye? Ni mu gihe tubona rero kizohora kiremeshwa n'abanyamuryango w'abuzurizamana, mwebwe nyene mwatanguje. Twebwe abanyamuryango nkuko bahejeje kutuvuga, Mama Godelieve bahejeje kubitubwira, dufise ubwo butumwa twaviriye hasi, twaviriye imuhira, tuvyohejwe na Mutima Mweranda, kuko niwe agira imbere umwe muri twebwe, umwe mu bana ba data bagenda bari burangure igikorwa ciwe ashatse kubitumira. Niho rero natwe tubonye ingene ubutumwa bwacu buhambaye iki gihe, eka mbere n'ibindi bihe byose, kuko abantu bamye bakenera kurekuriranira n'Imana, bagakenera kurekuriranira hagati yabo, eka mbere bagakenera no kurekuriranira hagati yabo n'ibibakikije, nk'uko kandi bakenera kwirekurira bonyene ubwabo, kuko birashika bakicumurako bagahemukira ico bonyene ubwabo babariyemeje. Ubwo butumwa rero tubonye ingene bumeze, twagize tuti byoba vyiza twebwe abanyamuryango tubajije Radio Maria
ko iyo dutabaza natwe akanya tukaza turabukorera no muri iyo radiyo, ukwigisha no kugendera inkuru nziza yo kurikuriranira no gusubiza hamwe, tubona yuko vyoheza bigatora akajisho nk'uko no bivuga gutyo, turamutse turonsa akaryo kukubicisha mw'iradiyo. Nkako iradiyo iraheze igashikira benshi kandi igashika kure, aho twebwe tutari bushitse ijwi ryacu canke ibirenge vyacu. Kubera rero izo mvo nibwira yuko duhimbawe cane no kubona ko dutanguye iki kiganiro twuzuzanye twuzurizanye, nkako abahejeje kurikuriranira baba buzuzanije, baba basubije imitima hamwe, baba bagiye inama imwe. Ko rero abakeneye iyo nkuru nziza yo kurikuriranira no gusubiza hamwe ari benshi, kandi aho bari hadashikwa vyoroshe, twebwe turahimbawe dukenguruka icyo Radio Maria dukundiye. Turahimbawe rero nuko kino kiganiro gitanguye. Murakoze cyane, reka mugire ko rero mubaha ikaze abo mugiye kumarana no rugendo muri kino kiganiro mutanguje no musi. Bavukanye mwese murakaze kandi muze mutubabarire nitwahava tubabwira ibintu bitoroshe kurangura, mugabo kumukama yabidutegereje twese. Nibwira yuko we nyene azoheza akatugira imbere, akatugabira mutima mweranda wiwe, baba mwebwe muzaba muri kumutwumviriza, baba twebwe tuzoba turiko turabayagira, tuze dushobore gutomora iriri ku mutima, namwe muryugururire imitima yanyu. Dukengurukire cyane nyene icubahiro Musenyeri Simon NTAMWANA. Ikiganiro kirabandanya, tugiye kuri mama mukuru, nawe mutubwira muri makeyi ivyumviro nyamukuru mugiye gushimikira ko mu kiganiro, mbere mufatiye ku ntambwe umuntu yoshobora gucako mu kurikurira mugenzi wiwe, maze bakuzuzanya gutyo bagashobora gusubiza hamwe. Muri ivyo biganiro bizoshimikira kuri uko kuzuzanya, ariko kurekuriranira tuzoshimikira cane kuri iri jambo, nuko urwo rugamba rwo kurekuriranira rutangurwa n'Imana kandi rugahezwa nayo. Ariko kandi uko kurekuriranira no gusubiza hamwe, ikibikomeza bigatuma bishoboka no kwicarana n'Imana. Uti kubera iki? Twebwe twaremwe n'Imana, Imana niyo yaduhaye ubuzima, twatanguriye iwayo kandi tuzoyisubirako. Uko kurekuriranira rero, Imana niyo twicarana tukayisaba ikigongwe, tugashobora gusubiza hamwe nayo mu mwana wayo Yezu Kristu. Nitwamara kwicarana niho bizodukundira, tugaheza tukegera uwo twagiriraniye nabi, tutakimubonamwo inabi yatugiriye, ahubwo tukamubonamwo ubuvukanyi. Uti rero bihera hehe? Abagomba gusubiza hamwe bahera ku ntambwe twagiye turabwirwa n'uwo muvyeyi wacu nyene icubahiro Musenyeri yahora arongoye Diocese nkuru ya Gitega, atubwira neza neza ko tuhera kuri jewe na jewe. Uwo jewe na jewe niyo ntambwe ya mbere, mu zindi ntambwe zibiri zikurikira canke zitatu. Jewe rero nkurikiza ka karorero k'Imana. Imana imaze kubona Adamu na Eva baguye mu gicumuro, nk'uko tubisanga mu gitabo c'Amamuko ikigabane ca 3 kuva ku karongo k'8 gushika ku karongo ka 15. Imana yaragiye ibasanga, ntiyabahevye, irabaza ati mbega muntu uri hehe? Nabo bati twinyegeje. Ibabaza uti mbega uko mwinyegeje, ubwo ntimwariye ca camwa nababuza? Irabegera. Jewe novuga ko yabaremesheje, kuko yarababaje ati none ninde yababwiye ko muri gusa? Yarahavuye mbere irababaririra, agasatira bambika. Uko niko igicumuro kidukura gahuzu twambaye. Turibuka ko Paulo mweranda
yiganyira avuga ati ewe jewe ndagowe iciza nokoze sico nkora kandi ndakibona. Uca wumva rero ingene umuntu agwa mu gicumuro, kandi Imana ari rukundo ihendahenda. Erega nyene turabona ko igicumuro carandagase no ku bana ba Adamu na Eva. Gayini amaze gutetegwa kuko yacumuye agaha Imana kuvyo yamuhaye ikamuha ibitogwa, yarahejeje arashavura. Imana iraheze iramubwira ati mbega kushavuye, ati igicumuro kiri imbere yawe. Ariko Gahini arabandanya arica mwene wabo, yemera kwangara. Na twebwe inabi ntawe yiyobewe. Nuko rero kugenda turibaza jewe na jewe, iyo Mana ikandekura igaheza ikangirira ikigongwe mu magara make yanje, eka mbere ico gicumuro nanduye aho ngenda ndaca hose, aho navukiye nkumbure hari ico abavyeyi banje nagiye ndabona ko ari ciza, kiraheba kivamwo akageso ndacita agaciro, mbere maze kubona ko ari kibi biranka ko ndagiheba. Aho rero uraheza ukabona iyo ca gicumuro kikumaramaje ingene wicuza. Jewe na jewe rero maze kwibaza niho ndonka ingoga n'inguvu zo kugenda kubwira mwene wacu yuko ndamusavye ikigongwe. Intambwe ya kabiri n'umuntu n'Imana. Akatari gake duta amakosa ku bandi. Turabe Adamu na Eva ingene ati ndi gusa, nawe akamubaza igituma ari gusa, ati bwo ntiwariye kuri ca camwa? Agaca atangura kumubwira ati n'umugore yampenze. Wa mugore mbere wampa, urumva ikosa rigiye gusubira ku Mana, niwe wamumpaye, none niwe yampaye ndarya. Wa mugore ngo Imana imubaze ngo n'inzoka yampenze. Tore mu buzima bwa misi yose ingene Imana tuyita ko amabi yose, ariko Imana turazi neza nkuko tudasiba kubivuga mu gisabisho ca dawe wa twese, tuti uturekurira ibicumuro vyacu nkuko natwe turekurira abatugiriye nabi. Ukurekuranira rero nigo rugi rudushikana kukurekurirwa n'Imana. Augustino Mweranda mbere umuvunyi w'abuzurizamana agira ati mu nyigisho yagenda aratanga ati utarekuriye mugenzi we ameze nk'inzitagira umuryango, naho yotegwa ntawe umutabara kuko adafise aho yinjirira. Turumva rero yuko Imana igenga ubuzima bwacu, ishaka ko twuzura, kandi yarabiduhebeye, yarashatse ko dukira, iduha umwana wayo. None rero iyo Mana turasubiza hamwe tukamenya ko ari rukundo, tukamenya ko ari isoko ry'ivyiza byose. Intambwe igira gatatu n'umuntu ni mwene wacu dusangiye kubaho. Mu nkuru nziza ya Matayo ikigabane ca 18 baratwereka neza ingene inyifato yacu dushitse kuri ico gikorwa cyo kurekuriranira no gusubiza hamwe. Genzanja ncumuyeko no murekurira kangahe. Yezu yarafashe umwanya arasigura mu guca wa mugani w'umuntu atatunganije neza ivyajejwe, mbere aheraheza agira ati uko nikoso wanyu wo mwijura azobagira nimutarekurira abandi bimwe bivuye ku mutima. Araheza akatubwira, Yezu akanadukarira mu kigabane ca 5 c'inkuru nziza ya Matayo ati niwaza guhereza ishikanwa ryawe ku ruhimbi, ariko ukibuka ko mugenza wagufitiye akajirya uracusubiza inyuma. Yemwe murumva yuko izo ntambwe zihambaye zituma twibaza, mbega sibyo tugira misi yose
mbega ntitugenda guhereza kugira ngo tubone ko wa wundi atugirira nabi tumurusha ubutwari tumurusha gutunga. Nibaza rero yuko izo ntambwe zitatu zihambaye tuzozigaruka ko kenshi, kuko jewe na jewe abenshi birabananira. Kandi mbere ubu yadutanguje mu muryango w'abuzurizamana aragira ati umuntu agoye kuruta abandi ni jewe nyene. Kenshi dukanurira amaso abandi tukanabacira n'imanza, ariko kandi ivyo byose bikurikizwa n'intambwe zikomeye nkuru. Ico kigongwe iyo umuntu yagiriye nabi mugenzi we nta mahoro aronka, aguma arotwarotwa. None rero nukumenya kukeneye kwama warekuriye mugenzawe. Ndabimenyeshwa nuko atamahoro nshobora kugira. Udafise amahoro nawe nta kintu arangura ngo kije mu buryo, agenda arikinga ibisaka, nta mugambi n'umwe umushobokera. Ibyo rero byose kubera ko bitoroshe biherekezwa n'igisabisho ca misi yose, ugasaba kugira umutima wawe worohe, umukama nawe akaza agaheza kunganira ayo magara make. Rero ivyo bibiri twese twama tubikeneye. Jewe ndaja gusaba ikigongwe kubona agiriye nabi, nkumbura uwundi munsi nawe arankeneye ndagisaba, nkongera nanje nkagitanga. N'ivy'ubuzima bwa misi yose. Ivyo byose biherekezwa n'urukundo, ariko cane cane tuzovuga ko kurekuriranira no gusubiza hamwe kugwigwa imbere n'ukuri. Harajamwo ukuri, harajamwo ubutungane, harajamwo n'urukundo. Duhejeje ivyo byose rero hariho ibindi dukeneye bitubeshaho, novuga ko ari intambwe igira kane kenshi tutibuka. N'ibyo bidukikije bituma tubaho, tubwirizwa kuvyitwararika, ntitubifate uko twishakiye canke ngo tubikoreshe uko dushaka tutavyubashe navyo, kuko ari bwo buzima bwacu. Abasanze ikiganiro cyamaze gutangura, ndabibutse yuko ari ikiganiro gishasha mwateguriwe na Radio Maria Burundi, yamara kandi mwagishikirizwa n'umuryango w'abuzurizamana. Nababwiye abatumire turi kumwe nyene cyo Musenyeri Simon NTAMWANA, umwungere mukuru w'inararibonye muri Diocese nkuru ya Gitega. Tukaba kumwe kandi na Mama Godelieve MIBURO, ari nawe arongoye umuryango w'abuzurizamana. Ikiganiro rero citwa TWUZUZANYE. Muri no ntangamarara tugaruke kwa nyene cyo Musenyeri. Mwamaze guha ikaze abazokurikira kino kiganiro na Radio Maria nyene nuko. None mwifuza yuko bazokurikira kino kiganiro bazohakura ikihe cigwa na cane cane mu bijanye no kurekuriranira hamwe no gusubiza hamwe. Bavukanye muriko muratwumviriza, ukurekuriranira kurakenewe rwose, niko kuvyara kazoza.
y'abantu babiri bacumuranye ko ntibikunda ko bahuza amaboko ngo bashobore gusangira ikivi, ngo basangire inama, ntibashobora kuronka ya mahoro bari bakeneye kugira ngo bashobore kwicara hamwe tekano. Navyo ivyo bibuze kazoza naho turi buyicishe. Nibwira mbere yuko ubu Burundi bwacu bwatabagajwe nuko kutarekuriranira, nuko kugenda umuntu aguvye muri we, ahuye n'umubanyi akibuka ibyo bagiriraniye, akibuka ingene bagiye barababazanya, ugasanga rero biranse ko bagira umugambi bahurirako kandi bakawurangura mukuri. Ukurekuriranira navuze ko gukenewe kuko niko kubaka imigenderanire. Kuvaho umuntu acumuriye nta kindi gisubiza imigenderanire myiza abantu atari uko bashoboye gusubiza hamwe, akababarira mugenzi we, uwundi nawe akakira izo mbabazi azishima agira ati sinzosubira. Erega noneho uko kurekurira nyene Imana nayo ko twayihemukiye yaciye ikugira inzira y'urukiza rwayo. Yamana idufasha, Yamana iduherekeza muri ico gikorwa, tutayeretse aho yoshobora guca kugira ngo idushikire. Nanone tuzoba turiko turata umwanya, kuko ibyo tugenda turipfuza ko twogiriranira itarimwo bamaze kubitubwira ntituzobishobora. Ukurekuriranira niwo muganda wubaka urugo, niwo muganda wubaka igihugu n'amajambere yacu. Ibyo bitabaye naho twaba dufise ubushobozi bungana bute, ntidushobora guteza imbere igihugu cacu, kuko umwe wese azohava aguma yiyumvira amagorwa yatewe na mugenzi we. Nkuko twese tubizi ngaha mu Burundi, ntibimukundire rero ko yicarana n'uwo mubanyi ngo bakorere hamwe kugira ngo bashobore gushikira amajambere. Nayo rero ndazi neza ko adaheza ngo arangurwe n'umuntu umwe, kuko urashobora guteragira nanje nkarandura, canke ungashobora nanje kugira ico ndanguye mugaha wewe, kuko nyene tutarekuraniye ugacuza kugishambura. Uko kurekuriranira rero mbona yuko ariko kunakuza umuntu kugira ngo asubire kuzuza rya teka ry'umwana w'Imana. Ego arafashwa n'Imana mu kugira ngo arekurire mugenzi we, yongere arekuriranire n'Imana, canke yakira ikigongwe cayo. Ariko kandi ibyo atabigize ntashobora gukura, ntashobora kubandanya kugira ngo agire iciza gisumbirije ashikiriye. Nico gituma uko kurekuriranira kwihutirwa. Jewe mbonye ijambo umukama Yezu avugira kuri wa musozi yariko arigishirizako muri Matayo 5 umurongo wa 23 n'uwa 25, yerekana ingene twebwe tubwirizwa kugira n'ingoga kugira ngo dusubize hamwe, kugira ngo uwo twacumuyeko tumusabe ikigongwe, nawe afatiraho nyene ntarinde kuzirora, arondera ingene angirira ico kigongwe, akingabira, kugira ngo numve ko ico ngiye gukora kiza gushimwa, kiza kwakirwa. Paulo mweranda mu cyete rya mbere yandikira abanyekorendi niwe atubwira yuko urukundo rutararana kabimunda, ntirurarana kabimunda. Nukuvuga yuko rero twacumuranye ko ntitubirarane. Abo bigisha bahurira mbere kuri umwe, Yezu Kristu abivuga we jambo ryawe, jambo wa data. Paulo akabivuga ari umutumwa wa Yezu, jambo wa data. No kuvuga yuko ari Yezu atubwira ati ntimurarana kabimunda. Ubwo nyene bibaye gerageza kugira ngo ntibigume munda, ntibigume mu bwenge, ntibigume mu nyifato, gushika naho jewe ntangarira umukama Yezu
hahandi nababwira muri Matayo 5:23 atubwira umuntu agiye gusenga, umuntu agiye gushikanira Imana ashitse imbere ya altari akibuka yuko mugenzi we amufite akajirya. Nukurida ijambo rikurikira rirahambaye agira ati rekera ngaho imperezwa wari wazanye ubanze usubira imuhira ugerageze urabe yuko mwoshobora gusubiza hamwe n'uwo muvukanyi. No kuvuga yuko nugusenga rugusenga ataco bimaze twebwe tutemeye kubanza kurekuriranira, kubanza gukura ishano ry'ikibi nagiriye mugenzanje mu mutima wanje, kandi nkamufasha kugikura mu mutima wiwe igihe ngiye kumusaba ikigongwe. Nawe rero agaheza akemera akangirira ikigongwe, akabakuye ca kibi mu mutima wiwe, gutyo yabajewe tugashobora rero kumviriza Mana rukundo. Erega noneho turavyibagira rwose, kamere yacu itumbereye urukundo, kuko twebwe twavuye kuri Mana rukundo yaturemanye urwo rukundo. Ari naho rero twebwe dushatse kuba abantu babushitse, kuba abantu bagororotse, kuba abantu b'ingirakamaro, tukirizwa kugendera mu rukundo gusa, naho ibindi ntaco bitumarira. Tubisanga mw'ikete rya mbere rya Yohani ikigabane ca 4 umurongo wa 16. Nuko rero bakunzi ba Radio Maria Burundi, ijwi ry'Imana iwacu, ijwi ry'Imana iwanyu, ikiganiro twuzuzanye cuno musi kigarukiye ngaha. Murumvise abatumire bacu kuvyo batuyagiyeko, mbere bibaye akanyota ko kuzokurikira n'ibindi biganiro bizoza mu nyuma. Ne dukengurukire cyane nyene cubero Musenyeri Simon NTAMWANA, numwongere mukuru w'inararibonye muri Diocese nkuru ya Gitega. Murakoze kwijambo ry'umwizero n'intangamara mu kiganiro. Ni mukorerwe kandi Imana iduhezagire. Dukengurukire cyane kandi na Mama Godelieve MIBURO arongoye ishami rimwe mu muryango wa buzurizamana. Reka tubakengurukire namwe, mbere kandi tongere tubahe ikaze no mu bindi biganiro bizokurikira. Turabakengurukiye cyane kuri iri teka ridasanzwe mwaduteye kuzoshobora kubwira amakungu aho bari umwe wese muco bahuye ngo yiyegeranye, mbere twese uko kurekuriranira no gusubiza hamwe, gutanga umwizero ku barundi bose, abari hanze bashobore kuza duhurire muri iki gihugu c'amavukiro, muri ekleziya mawe wacu. Murakoze cyane. Ikiganiro cari kiremeshejwe na jewe Siriro Sindayizeruka ku bwa Radio Maria Burundi. Tubakengurukire mwebwe mwese mwagikurikiye, mbere tubahe ikaze no mu bindi biganiro bizokurikira, na yahandiho mubande mukurikirana ibindi biganiro bica kuri Radio Maria Burundi. Murakoze. Muhejeje kumviriza ikiganiro Buzuzanye. Ni ikiganiro mutegurirwa n'umuryango w'abuzurizamana, mukagishikirizwa na Radio Maria Burundi.